gushika ku ntego. Birababaje utaburiye ikivi n'ibitonze, birababaje n'ubufasha umuryango kubishyira mu kintu runaka ariko ntari umusaruro. Ibyo tugiye kuraba, gerageza icyo ukora ubikuremo akajagari. Kuvuga ingufu zose icyo kintu cyo gusaba, bigusaba kuzikoresha kugira ngo ushobore gushika ku ntumbero yawe. Nta mpano n'Imana yahaye umuntu itagira ikimazi. Nta guhanga amaso abandi, ahubwo no gushyiramo ishaka. Ikindi cya mbere kiza na mbere, tumenye ko ntacyo gushika tudafashijwe n'Imana. Icyo ugiye gukora cyose, cyaba gito cyaba kinini, banza usenge, banza ubyereke Yesu. Yesu abyivangire, agufashe, n'ubizoheza bikagenda neza. Hanyuma wirinde abagenzi babi. Ngiye kuganira na Tifoni Nirambeba, tugiye kuraba ukuntu umuntu ashobora gushika ku ntego. Birababaje utaburiye ikivi n'ibitonze, birababaje n'ibifasha ibintu byawe ukabishyira mu kintu runaka ariko ntihagire umusaruro. Birababaje no kwama wifuza gushika ku kintu abandi bakagushika ko ariko kunanira kandi atari uko bakurusha ubwenge. Rero tugiye turabwira umuntu ashobora gushika ku ntego. Nibyo tugiye kuraba kugira ngo natwe bidufashe. Icambere bisaba kwitonda ukitanga wese. Nukuvuga ingufu zose icyo kintu cyo gusaba bigusaba kuzikoresha kugira ngo ushobore gushika ku ntumbero yawe kuburya ntujya atarushe. Icya kabiri ni ukwirintumbero nziza kandi ukayamiza ku mutima. Mu bwenge bwawe ukamuvuga uti iki kintu ntegerezo bikora. Niba naravuze ngo ntegereza kuvuga butumwa, nuko amanzi yuko nta kindi gikorwa gishobora kudutira ivuga butumwa. Ibyo nkora byose ndasigaza umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ndasiga umwanya wo kwihugura, ndasiga umwanya wo kujya kuganira n'abantu hirya no hino kugira menye ibibazo bihari, menye ibyo bizera n'ibyo batizera, menye amakene bakenye, nimba bagwaye menye yuko ntasiza kubabwira ijambo ry'Imana d'abord manza kubavura kandi nkabavurira ubuntu kuko Imana yavuze ngo mwabiherewe ubuntu ubitangire ubuntu. Icya kabiri ni ubudahemuka. Kenshi iyo ubaye umudahemuka mu tuntu duto duto no mu bintu binini ya ntubinahemuka. Yesu uravuze ngo nitwaba intahemuka mu tuntu duto nizo tuzezwa n'ibikomeye. Muribuka wa muntu b'abantu baha itaranto, uwo bahaye imwe yabonye umengana akantu gato yarayizika, ariko abahageze guhembwa yabwiwe ngo ko yabaye igito mu kantu gato n'ibiri ntabyo yoshobora na tumwe duto baratumwaka baduha ubushobozi. Rero muri utwo duto dushoboye natwo dutegereza kutubamwo intahemuka. Nimba ndagutumye kugura amafaranga n'ibindi agasigara amahera 10 yanzaniye niho nzomenya yuko nihasigara n'igihumbi uzokinzanira, ariko niwagenda igihe 10 nturizane kandi nkamenya ko utarisirije ntacyo nzokubwira, ariko nzomenya yuko igihe naho wabonye hasigaye miliyoni mu byo nagutumye ntawe uzoma. Rero bisaba ngo twinahemuka no mu tuntu duto, gukoresha ingabire. Nta mpano n'Imana yahaye umuntu itagira ikimazi. Rero iyo ngiye gukora intumbero y'ikintu runaka nkoresha impano Imana yampaye. Muri uko gukoresha impano ntoya uko genda ndayikoresha n'ikigenda irakura gatinda gashika kuri binini. Ngira ngo murazi ko abantu bafise amamangazini ariko batangiye kudandaza ivyema, batangiye kudandaza ibiriti, ubusanga bafise amamangazini. Muri utwo duto ukora niko n'Imana igenda ikuza ingabire yawe. Icya gatanu ni gukoresha inguvu n'intambara ku giti cyawe. Nta guhanga amaso abandi, ahubwo no gushiramo ishaka. Muri iryo shaka ufise yo gushika kuri ico kintu ni wishiramo yuko uri wowe wenyene utegereza kuvyikorera. Niba tombora akagira undi agufasha azoba aramataga y'amavuta, ariko byaba byiza yuko iyo ntambara umenye kwirwana uri wenyene kandi ugashiramo ingufu zawe zose uko bishoboka. Hari ikindi nukumenya yuko gukura kutarimwo akajagari nabyo bisabwa yuko mu bwenge bwawe bibamo. Biri umunyakajagari mu bwenge urajaganye n'ibyo bushitseko. Gerageza ibyo ukora ubikuremo akajagari, hanyuma namara kubikuramo akajagari umenye yuko ari ibintu bizogenda neza. Ikindi cyambere kiza na mbere nukumenya yuko ntacyo bushika kudafashijwe n'Imana. Icyo ugiye gukora cyose cyaba gito cyaba kinini, banza usenge, banza ubyereke Yesu. Yesu abyivangemo agufashe no bizoheza bikagenda neza. Hanyuma wirinde abagenzi babi.
iyo ugiye gukora umugambi abaguca intege ntibabura ariko bazi ibiha Imana hama nawe bishiremo ko ushoboye numara kwishiramo ko ushoboye uzoshobora ntangabiri banto nta Imana itogutabara nta Imana itogufasha niwayumvira niwumvira Imana byose bizogenda neza kuko Imana yatubwiye ngo nimwitondere ibyagenze byanje ico muzosaba cyose kizobariko nimwivanga mu byanje nanje nzokwivanga mu byanje nimwashira ibyanje imbere nanje nzokwishira imbere mu byayo naho muri uko gushika ku ntego rero tumenye ko Imana yadutumiye ibiri gukora umurimo wayo ivuga butumwa no gufasha abagenzi bacu bababaye muri ivyo bike turonka cyangwa ivyo byinshi turonka tubisangire na bagenzi bacu muri ivyo bike cyangwa byinshi turonka tumenye ko ijambo ry'Imana idusaba kubitanga kugira ngo umurimo w'Imana uje imbere Imana y'amahoro iduha ubwo bwenge bwo kuba abantu bazima mu kantu kose mu buryo bwa mwemu mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'iki no mu buryo bw'umutima Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.